bakunzi ba Good News of Peace TV turabaramuje cyane mu izina rya Yesu. Tubaye kaze muri kino kiganiro kidasanzwe aho twaramutse tugendera kozi Imana tubona hano imbere yacu yashajije cyane yaberewe. Reka dutangura twidondora. Yes, ashimwe cyane ndabaramukije bene data mudukurikiranye. Nitwa Manirakiza Thierry. Ego. Okay. Tia, kadutanga dusenga imbere yuko tugira ibindi byose ariko nashatse tubanze twumve akazina kawe kugira ngo ariko badukurikirana bakumve. Mashaka dusengera. Mana nziza, Mana ihambaye mwizigirwa muri byose. Turaguha icubahiro kuko uri kumwe natwe kandi ugambire kutugirira neza. Bana natwe muri kino kiganiro ugirire neza mwami. Mwemu wawe yera dufashe, afasha bumva, afashe natwe tugiye kubaganiriza. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen, amen. Akoze cyane Tia. Ego. Tia, uri umupapa canke uri tubona ushajije cyane nk'imisore sinzi ko oh wow wari wakanyegeje. Ndashaka bakabona. Okay. Tia, turamutse tukugendera no munsi twagusanze ahantu musanzwe nyene mukorera twarahumvise hanyuma tugira umutima wo kuza kubabaza kubaganiriza. Turiko turaba hano mu isi turabona yuko hari ibintu bimwe kabisa bitagenda neza ariko turiko turagerageza guhiga abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badusobanurire batubwire. Kare twaratwumva abantu babizigirwa abantu kumva bagutaye. Nashaka tuganire ku bwizigirwa. Ubwizigirwa kuri we mu ijambo rimwe uvuga kwiki? Ubwizigirwa dushaka kubusigura dukoresheje Bibiliya cyangwa tukabusigura mu buryo rusangi. Ubwizigirwa ni ikintu Imana yamye ikunda. Okay. Kandi ikifuza ko abantu yaremye babaho mu buzima bwo kuba abizigirwa. Umwizigirwa wa mbere yabaye Imana. Okay. Imana yongeho ihora ariyo kwizigirwa. Ihora ariyo kwizerwa. Twe nubwo ngo tutoba bo kwizerwa yoyo ntihinduka. Rero kuba umwizigirwa nuko haba hari sezerano, haba hari ivyo wategerezwa gukora. Kandi kwa ufise no kumwe wategerezwa kubikora. Rero uza kwitwa umwizigirwa mu gihe wakoze neza ivyo wategerezwa gukora ntubihindukize ngo bicishe ku ruhande cyangwa hariya ntuvyonone. Okay. Ego. Nagomba ndakubaza. Wewe kugira ngo umuntu uvuye ngo yabaye umwizigirwa cyangwa se ngo ntiyabaye umwizigirwa ngo bivuga gute? Kera abatama ba kera bahora batubwira ko asanga ashobora gutwara ubutumwa. Ubutumwa bakamutekerera akantu akagatwara akagakura imakamba akagatwara ibururi. Okay. Cyagatwara imuramza. Okay. Agatwara ugasanga murungikanye amafaranga. Okay. Akazatwara n'amaguru ni muramza. Baki muramza. Avuye ibururi. Avuye imakamba. Avuye imakamba. Avuye imakamba akamashorera neza. Akashorera akatwara direct. Akashika. Kandi naho yosonza agakora muri yiwe akagerageza agango twasezeranye na naka. Kwa aya mafaranga nzo yatwara ndayashikana. Ntakoremo n'icumi. Kugeza ashitse ico yiyemeje ico yasezeranye. Naho rero ubwizigirwa bugaragarira. Okay, urakoze cyane. Nabonye ufise Bibiliya kandi watubwiye yuko ushobora kuduha urorero wisunze Bibiliya cyangwa utisunze Bibiliya. Nako muduhe nk'akabero kamwe. Umukozi w'Imana tubwiye ati muri Bibiliya turabona umuntu yigeze kugira ubwizigirwa canke atabugize. Kugira ngo tumwigire. Bene data mudukurikiranye. Nta gishasha kiri mu isi ibintu byose byigeze kubaho. Haba ibintu byiza haba na bibi byarabayeho. Harabayeho abantu bitwara neza ibintu bakabyitwaramo neza
hariho n'abandi bahemutse kera. Rero uno munsi barataye ubwizigigwa, bakora ibitangaza, bakora ibintu bibi cyane. Rero hari abantu uzumva ngo iby'iki gihe ngo biragoye cyane, ngo abantu barabaye ngo abantu barabakera. Bene data, kuva kera abantu beza barahozeho n'abantu babi barahozeho, ariko hari abantu beza bo gufatirwa ko nk'akarorero. Turabona ba Yosefu babaye abizigirwa muri Egiputa. Turabona ba Daniyeli base kurya ibyo kurya by'ibwami bahitamo kwirira isoromano. Turabona abantu bagiye bavuga ngo kuko twizigiwe n'Imana, twasenze Imana ikatwizera, natwe dutegerezwa kwesha icubahiro tugeze hose. Nashaka tubwire rero muri make nk'akarero muri Bibiliya ko umuntu yigeze kugira ubwizigirwa canke ntabugire. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 turahasanga abantu babiri bakoze ibitangaza mu isi. Hari uwitwa Ananiya na Safira. Ananiya na Safira bari abantu mu gihe cy'intumwa zasezeranye yuko zizoza zirasangira, ati twebwe turaba Kristo. Niho iki kintu bitangwa ba Kristo cyatanguranye nabo. Abantu bararavye abantu bariko baragendana na Yesu, basanga abo bantu bagiye barahinduka ku munsi bagenda ico no kwita amavalere cyangwa indangagaciro cyangwa katwita amavalere nya tuyita amavalere. Abo bantu babonye ukungene bameze, babona ukungene bifata, babona ukungene babana n'abandi, babona uko nabo bati aba bantu uko ukuntu bameze sibo bavyitera, sibo bavyihaye, ahubwo turabona bigana umuntu yitwa Kristo. Baravuga ngo aba bantu na ba Kristo. Kubera iki? Bahisemwo ibyo inyigisho za Kristo, bahitamwo ibyo Kristo yabigishije. Baravuga ngo tuzogenda tumeze uko. Muri ico gihe rero no bagiye baja hamwe. Yesu amaze kuduga mu ijuru baja hamwe. Barati yemwe mw'abantu mwe, guhera ubu tuzore dufata ibyacu, tuzore dufata dusangire ibyo twarose, dusangire amatungo, dusangire. Bahitamo gusangira ngo umuntu wese ngo akagenda akagurisha itongo ryiwe akarizana ku birenge by'intumwa. Hanyuma intumwa ba Petero bagafata ibyo bintu bakabigabanganya bakabigaburira abigishwa ba Yesu. Ngo nta warashonje muri bo, nta warakenye, kuko bose baritanaho. Rero bari bafitaniye iryo sezerano ryo kubana neza, bari bafitaniye isezerano ryo gusangira ibyabo, n'iryo sezerano rikomeye bari bafitaniye, kandi bari bararishikanye n'imbere y'Imana. Bavuga ngo ibi bintu turabikoze imbere y'intumwa n'imbere y'Imana. Isezerano ngiryo rirabaye. Sinzi ukungene Ananiya na Safira, kandi Imana ico ndayikundira, yemwe nta kintu na kimwe Imana izigera ikora itabwiye umuntu. Nta na rimwe Imana izokubaza ivyo mutasezeranye. Ico wisezeraniye ubwawe nico gihinduka kikaba iciza, cyo kikaguhindukira ikibi. Ngabo baragiye baragurishije Ananiya na Safira, kandi Safira yari yavyumvishe, yari yumvishe, yarazi ngo amakuru ku murongo ngo, kandi uhereye ku murongo wa mbere ngo, kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itongo afatanije n'umugore wiwe Safira, yisigariza ku kiguzi caryo umugore we wabizi, azana igice agishira imbere y'ibirenge vy'intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni igiki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza ku kiguzi c'itongo? Ukirifise ntiryari ryawe? Kandi umaze kurigurisha ikiguzi caryo ntuba waragikoresheje uko ugomba? Ni igiki gitumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Amen. Bene data, birababaje cyane. Aba bantu bari bafise uburenganzira ku bintu byabo, nibo bavuze ngo turagiye mu isezerano.
avuga ngo turifadikanije n'abandi mu isezerano. Abantu bose uko babayeho bafise uburyo bagenda baragishizeho isezerano uko ngene bazobaho. Ibihugu bifise ibwirizwa shingiro bigenderako. Nta gihugu na kimwe kidafise ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro nibo bavuga ngo twese igihugu turimo turafashe tuzobaho uku, tuzogira uku, amategeko tuzokubahiriza azobaraya, imitungo y'igihugu izokoreshwa uku, ibintu byose bizogenda uku. Umuntu akaza ariruka baramuha umureridi yubaka ibarabara agaca afata 500 miliyo arazitwaye ku ruhande. Ukibaza uyu muntu iyo areka kubikora uko nta mushahara bari bamugeneye muri amafaranga, iyo avuga ngo jewe basi reka ndabitange. Ananiya na Safira ni iki kintu bakoze igitangaza. Wumve Ananiya nguyu araje arabeshe muhemu yera, inkurikizi zabaye gwabaye urupfu, arapfa. Amaze gupfa Ananiya, Safira nawe araza ashitse baramubaza ati mbega amakuru ameze gute? Safira abwira ati yo ibi bintu byose twabizanye ntacyo twisigarije, twabizanye byose ntacyo twasigaje. Bashitse ati birenge by'aba basore, hari abasore bahora ku muryango, hari abasore bahora ku muryango. Iyo utakaje ubwizigirwa, iyo utakaje isezerano, wishe isezerano wasezeranye, hari abasore bahora ku muryango. Hari abasore baza bashobora kuza utabibonye uno munsi bishako bitameze uko, ariko hari abasore bahora ku muryango. Ikibi cyose ukoze, iyo ukoze ikintu kinyuranije n'isezerano wasezeranije, hari ingaruka mbi zamazaje ku buzima bw'umuntu. Hari abantu benshi babayeho mu ngaruka mbi. Nagomba mbwira batakaje ubwizigirwa, bakora ibinyuranye n'ubwizigirwa. Babayeho nabi cyane, babayeho bikanga, ugasanga umuntu no mu ijoro ntasinzira, ahora yikeka ko abo yanyaze, abo yatwaye imigabane yabo itari yiwe. Twese hano mu isi Imana umwe wose yagiye imuhereza ivyiwe. Umwana kivuka Imana iba yamuteguriye ivyiwe. Ndatangara ugasanga umuntu baramuhaye mu muryango ati wewe abavyeyi baba bana ntibakiriho, wewe niwe duhaye tukugize kugira ukurikirana ivyo bano bana ubikurikirane. Satani akamwuzura mu mutima. Kugira utakaza ubwizigirwa, Satani atangura kuza akakuzura mu mutima, akakubwira ngo bajya ntubahe, ibi byose ni ivyawe, we ni ivyawe. Ukaguma wumva umutima ukubwira ngo ibi byose ni ivyawe, niwe bibereye. Akaguha n'impamvu zumvikana z'ibinyoma muri wewe, akakongorera n'ijwi ribi cyane, akakubwira ngo wewe bajya ntubahe, kandi bari bagusigiye ngo bafashe, bari baguhaye ibintu biri ngaho, bakuriye nk'umuntu bakubonyemo ubwizigirwa, bakubonyemo kukwe gukora ibintu neza. Umuntu akuze bakwizeye, yes, akamakebereza mu mfuki, agakebereza, agafatwa n'ibintu, agafatwa Satani akuzuza ikibi mu mutima wiwe, agafata bya bintu byose akavuga ngo ngo mbere ngo bari hari agakino kahora kaca ku radio kabarengero n'abaseruko, ukarondera ukungene witandukanya nabo bantu ngo ntabwo barengero ngo n'ibindi binababereye, sishaka kubahereza ibigo tubahereze ibi bintu. No, Satani akakuzura mu mutima, ukarondera ikigutandukanya na bene data kugira ngo utakaze gusa ubwizigirwa. Koze Imana Thierry, yego, uraje kutubwira inkuru y'abantu batabaye abizigirwa ku bintu bari bivugiye ubwabo. Nagira ndakubaze, urabye no munsi hano mu gihugu cyacu canke mwisi, ubwizigirwa buracaha canke no bukihari, cyane cyane mu ishengero ry'Imana rya abakristo ba kino gihe? Ndashaka tuvuge kuri abo ivyo tuvuga ko muri rusange intumbero yabona ubutumwa bwiza ni y'abakristo. Afrika yagendewe n'igihe c'ikanguro, aho abantu bose bumvishije ko kwitwa umukristo ari akazina k'ubuhizi. Niyo ubwiye umuntu ati wowe uri umupagani, uba yumva umengo uramututse, umengo ni igitutsi, umengo umuntu. Ariko twatangajwe n'ukungene
abantu twebwe twacitse ubupagani bwacu twarabubatije tubugira ubukristo. Tawati ukwitwa umupagani sico, umuntu mu bikorwa agacika umupagani ariko mu mazina uhamagagwa ubukristo. Umuntu akanezerwa nuko umwita umukristo kandi atariwe, akama yumva wamugize igitangaza. Kumva yitwa umukristo gusa kumva ni igitangaza, kumva kwitwa umukristo ariko nagomba ndababwire ngo mu bikorwa atabu Kristo burimo bimaziki. Bimaziki kwitwa umukristo kandi utariwe. Hari umugabo umwe atagize ubwizigirwa. Uwo mugabo yari umupastori akongera akabashehe. Ibyo bibaho. Yabayeho. Byarabaye umugabo. Yes. Yarabayeho hano mu isi hano. Yari shaka kongera akaba na pasiteri. Hanyuma amara igihe amaprograme yo ku musigiti ntiyasiba ntiyacererwa, yasenga 5 ku munsi. Umunsi wo materaniro ku rushengero yari pasiteri akambara ikositime akagira kwa kundi akambara nk'abakozi b'Imana, akishushanya hose akagerageza. Hanyuma umunsi umwe aragwara. Agwaye araremba arapfa. Apfuye urabizi amizima baca banyaruka n'ingoga nk'uko mico n'imigenzo y'idini ryayo bivyita uko ne bigenda. Babakizwe bagenzi we bamwishengero bene data baza bariruka ku bitaro, ikibazo kiba kiradutse, duhereze umwisilamu wacu, abandi ati duhereze umupasiteri wacu. Intambara iraba, abatwara ibitaro bahamagara polisi, nimuze mutabare, hari intambara y'abakristo n'abisilamu. Bafise ikibazo kimeze gute, umwe wese no wabo natwe no wacu. Bikomeye abisilamu bavuga ati twebwe turafise ikimenyetso cyuko wacu ari umwisilamu. Ni mucerekane ikimenyetso. Baravundura mu mugongo basanga ariko tatuwaje yo musigiti. Yicapse ko musigiti. Abatiyo tumaze igihe kinini twita umuntu ni pasiteri kandi ari umwisilamu ari shehe. Ishengero uribesha kukijijwe naryo rikakubesha kugiye mu ijuru. Nashaka yo tuvugane tugaruke kuri kijya kibazo. Uno munsi ni gute ishengero rukristo ryogarukana ubwizigirwa apana ku mazina gusa mu bikorwa? Uno munsi harageze ko abantu bahinduka cyane. Harageze ko abantu bahindura ingendo. Sinovuga ngo nta bizigirwa bahari, ariko tugiye kuraba abizigirwa ni bake. Ikimenyetso cerekana ko abizigirwa babaye benshi uko igitigiri c'abizigirwa kigwira, hari ibimenyetso bivyerekana. Kintu cyose kigira ibimenyetso bicerekana. Iyo abizigirwa babaye benshi mu gihugu, mu muryango, iterambere riraduga ku muvuduko munini. Nta bajya ibiturire, ntawo bazeza amabanga ngo acisha hiwe yibe, nta bagira gute. Abizigirwa uko bagwira niko n'iterambere riba ryinshi. Ikintu kizakwereka ko abizigirwa babaye bake n'ubukene, n'intambara, no kujyana injyane mu muryango. Umukazana nayo nabukwe barajyana, naka barajyana, amasentare ahora ashashe, hahora ibibazo mu gihugu. Umwanya wo gukora ivy'iterambere ntawo bigira baronka. Igihugu cyacu cy'u Burundi duharuye kuva mu kera cyane, twe tutaranavuka, twumva ko habaye ibibazo guhera muri za 60, abantu bicana, abantu bagirana nabi. Ugiye kuraba ba nyirabayazana wasanga ari umugabo umwe yagerageje kutaba umwizigirwa mu kazi akora, agacarondera ukumwe na creya conflit mu bantu, agati ye bajya abantu ni babi, nakuyu ni mubi cyane, abahariya ni babi cyane, nimunabegere ntimuzona baramutse, ahubwo nibakwiye no kuba. Waza kuraba umuntu yananiwe kuba umwizigirwa ngo ashobore kugabanganya neza ivyo bamuhaye, ivyo Imana yamujeje, amabanga yamuhaye byaramunaniye, agacarondera ivyitwazo kugira ngo yonone abantu ababibemwo kudahomba, diviser pour régner. Bene data, uno munsi abizigirwa mu Burundi baracahari. Ariko ni bake. Kitwereka ko ari bake ni imyaka kahise. Kazoza nako tuzi,
ariko kahise k'igihugu cyacu turakazi. Biragaragara neza ko abizigirwa babaye kurusha babaye bakeya. Iyo baza kuba benshi hari byari kuba byiza cyane, hari ahandi hantu twe kuba tugeze, hari inkuru twebwe abato abakiri bato hari inkuru tutari kumva, hari histoire mbi tutari kumva, hari ibibazo bibi cyane byabaye mu gihugu cyacu tutari kumva, hari ibyo bari gukora turiko turacira urubanza basokuru na badata nabande bakuru, ariko aho bitagenze neza umuntu wese niba waragize n'uruhara. Nigeze kwakira umuntu yagize ibibazo bikomeye cyane mu gihugu, yakoze ibyaha, abo umuntu mubi ntiyabumwizigirwa, ntiyakoresha ibintu neza, yari afise umubabaro uteye ubwoba ku buryo yumva yo kwiyahura, akumva yumva atacakimaze, yumva ataco yamariye igihugu ciwe, ntaco yamariye umuryango, ntaco yagize ko, yari afise umutima uremerewe cyane. Wowe udukurikiranye ushobora kuba uno munsi umeze uko utabona neza, waragerageje kurondera ibintu byose byo guha amahoro, ariko iyo ugiye kuraba aho watakarije icyatumye utagira amahoro, usanga ari umunsi umwe utakoresheje neza umwanya Imana yaguhaye, ubutunzi Imana yaguhaye, ibyo yaguhaye, ntiwabaye umwizigirwa muri ibyo bintu byose, cyangwa wariye n'iby'abandi utarufitiye uburenganzira. Buri munsi uhora urondera ukungene wo kwikingira, urondera ingufu z'amafaranga zigukingire, ingufu z'umutekano, ukoresha inzego z'umutekano wikingire, ukoresha ibintu byinshi ugira wowe wumve ko ubuzima bwawe burabandanya uryohewe, ariko byose nta mahoro biriko biraguha. Mwene data, hari inzira imwe yonyine. Turabona abantu babiri b'ivyitegererezo muri Bibiliya. Bene data, iyo umuntu amaze kugwa mu cyaha cyamaze gutakaza ico muha amahoro, hari ukuntu amera. Benshi barondera iyo baja gushira amakosa. Hari umuryango umwe barafise abana banywa urumogi, nta munsi n'umwe bigera bemera ko abana babo ari abanyamakosa. Bavuga ngo aba bana banje sha ate bahuye na bwana bwo hiyo bw'ubukene bubigisha kunywa urumogi, ariko abana bawe nta cyiza n'ikibi bari bazi. Ntiwigeze ubigisha ko kunywa urumogi ari amakosa, kubera ko amakosa hakuraba abana bawe bafite ikibazo, uhora uraba abana babigishije kunywa urumogi. Ubu ikibazo nibo banyoye urumogi, nabo bana bahandi baranyoye urumogi, nabo baranyoye ukwabo, bagera igihe bagera ku rwego rusangira n'abawe. Abana bawe nibo banywa urumogi, nibo bakwiye gusengerwa, nibo bakwiye gukira, nibo bakwiye kubohoka. Icaha si bariya, icaha nibo. Adamu na Eva, Imana yabahaye responsibility, ibahereza ibintu ati mwebwe iri nitongo rya Edeni muzorikorera, muzokora ibi nibi, muzokora ibi nibi. Burakeye kabiri irababwira ati ariko kiriya camwa ntimuze mukige ko mwabantu mwe, muze mubikoresha uko ibi ngibi bintu muze mukorera umuriro, muzobaho neza, muzonezerwa. Satani umunsi umwe araza buzuza ikibi, ababwira amakuru mabi, baca baragenda bajya cacama. Nyuma yo kujya cacama batakaje umunezero, batakaje icabaha amahoro, bumva ibimaramare, babona ko bari gusataco bambariye, bagenda kwifuka utubabi. Mu buzima hari abantu buri munsi bahora bifuka utubabi, bararondera ibintu bifuka, barabarondera ibintu biza guhisha isoni zabo, biza guhisha ikibi cyabo, biza guhisha ukungene batitwaye neza muzo batumeze gukora bwa bwizigirwa batakaje, bagashaka kubuhisha. Yes, bakarondera guhisha ibyo batakaje, amakosa bagize, bagaca batangura rero. Erega si jewe n'inzoka yambeshe yo uye si jewe nakoze ikosa, ni naka yambeshe, ni naka bajya abantu ntibagirane n'abandi, ntimwokorana ngo ugende utivye, bajya ntiwogere ko ngo ugende udasambanye, bajya ntiwogendana na naka, ugendana naka ukagenda utabaye umurozi. Bene data, ni wewe sabandi, ni wewe. Abo bandi babura amahoro bari hariya mu nzu zabo, nawe ukayaburira mu cumbi wawe. Rondera amahoro mu cumbi wawe. Rondera amahoro wewe. Imana yarabirukanye muri Edeni, ariko hari umugabo umwe yitwa Petero yagize ikibazo gikomeye. Yarabwiye umwami Yesu ati mwami wanje Yesu, nukuri kose je sindakwihakana ati yo wewe inkoko itarabika kangahe uraza kunyihakana. Aravuga ati mwami wanje nukuri je sinshobora kukwihakana,
ntibishoboka nta na gatoya. Haciye akanya kangwa n'umubone bajya barera abana ati we mwari kumwe no Petero umutima urakanguka ubwo babura mwica ati nukuri je twari kumwe nta no wonzi reka kumbwira ivyo bintu reka avyiyamye haiza akanya inkoko irasubira tiyo umwami wanje Yesu namuhemukiye ivyo twari twasezeranye n'umwami wanje nabihinduye nari namusezeraniye ko ntaza kumuhemukira ntaza gutaka none umva nukuri ibintu nkoze ndamwihakanye Yesu umwami wanje ndamwihakanye. Atahera gaharira aravuga ati mwami Mana mbabarira Yesu mbabarira. Petero ararira avuga ngo mbabarira. Bene data nta kindi gikenewe, ico kintu cakubujije amahoro nta kindi kizogukiza atari pardon. Ubahuka uvuge pardon. Ubahuka barundi kazi namwe mutwumva mwumva ururimi turiko turavuga. Bene data dusengana abakristo ubahuka kuvuga mbabarira. Ubahuka kubivuga abantu yababubahuka kuvuga mbabarira nta muntu yo kwisha ubundi. Kandi yo Petero nyene ngo aheje gusaba ikigongo no yagarutse ngo mu nyuma haga ubushobozi bwo gushinga intare bwo guhamya Yesu. Yes. Bene data naho watakaje ubwizigirwa Imana ishobora ego naho warabutakaje wumva ataco cambariye. Nagoma ndakubwire ngo kuvuga pardon kwa Yesu genda uvuge mbabarira. Genda uvuge mbabarira. Hindukiza iyo wari kuraja bishoboka ko ushobora kumaza igihe kirekire umutima ukarukora kubwira ngo ntibigikunda ntivyokunda ntibo kubabarira. Yo Zakayo yarasubije ivyo yari yarivye abihereza boro aravuga jewe ibi si vyanje nabirondeye mu nzira zitemewe. Imana yaramubabariye. Yesu aravuga ngo uyu munsi agakiza kinjiye mu runzi wawe. Yes. Mene data nagoma ndakubwira ngo uno munsi agakiza koza mu nzi wawe. Uno munsi wowe umuntu ashingira intahe Yesu. Uno munsi wowe umuntu mwiza. Uno munsi amahoro yogaruka iwawe. Uno munsi amahoro yotaha mu gihugu cacu ciza. Uno munsi Afrika yohinduka igihe abantu twohinduka tukumva ko dukwiye kuba bizigirwa mu miryango. Uhere mu miryango kuko ni ubuzima butangurira. Uhere mu miryango ujya mu miryango Imana yaguhaye ngo urongore bajya abana Imana yaguhaye ngo urere kajya kuri jya biro hajya ukorera Imana yakwizeye ngo ube umurongozi w'abandi. Bijya bintu byose Imana yaguhaye woba umwizigirwa muri byo. Imana yakugirira neza. Mukozi Imana atiye ego reka tubashimire cyane ku kanya muduhaye. Murakoze. Nibaza yuko abariko badukurikirana kuri TV yacu ya Good News of Peace inkuru nziza y'amahoro, nibaza yuko bumvise kubwizigirwa nubwo warabutakaje mu nzira canke iriya urashaka kandi kubugarura. Ego. Kandi ukagira amahoro ukabaho widegemvye. Nigeze kumva umuntu avuga ati hajya uzobona mu ishengero abantu benga barafise ibintu byobaho umunezero mugani banezerwe. Arashobora kwibuka yuko ibyo atunze byavuye ku gutakaza ubwizigirwa ku bantu kanaka kandi akababona imbere yiwe cyangwa akabumva mu mutima bigatuma iyo twebwe tubonesha amaso ngo bonezerwa bigatuma batanezerwa. Rero reka tubwire abariko batukurikana yuko birakunda yuko umuntu agarukana ubwizigirwa yatakaje. Tunabashimira cyane. Sinzi ko arakajambo ku muntu tumwe cyangwa amasegonda 30 urangiriza ko hanyuma turangiza. Ijambo norangiriza ko abantu bose abakristo n'abatari abakristo nitwemere kwiburanya twebwe kandi twitsinde, twemere gutsindwa. Twebwe ubwacu bakaze mwe muyara ko mwe muyane azazotumenyesha ivyicaha. Ego ndarangiza nsengera ndazi neza ko ari cyo Imana iri kurakora. Hari umuntu Imana yantumye ko hari ubu butumwa hari umugenerwa bikorwa w'uno butumwa. Hari umubeneficiaire w'uno butumwa bwiza. Imana igomba kugirira neza kandi Imana izobagirira neza, izobatabara. Imana ihindure amateka yanyu kandi nagomba mbwire mwebwe mutwumviriza biracashoboka.
biracashoboka ko haracariho umwanya n'uyu kw'abantu twemerera Imana ikaza muri twebwe tugatsindwa tukemera ko twebwe amakosa yacu tukayemera, hanyuma tukabwira Imana ngo tubabarire, hanyuma Imana ikaduhereza ayandi mahigwe. Imana yafise ibyo yaguteguriye mu buzima utiyanduje, Imana yafise ibyo yaguteguriye mu buzima utarinze gutakaza ubwizigirwa. Imana yakugirira neza. Urakoze cyane. Reka usengere abantu bumvise buno butumwa bwiza kugira ngo bukore ku mitima yabo, kandi n'umuntu wese yoba yumva ashaka kubohoka Imana imubohore. Yego. Tugiye gusenga Imana. Wifadikanye nanje muri no sengesho. Mwami Imana, Mana y'ubushobozi, Mana witanze kugira ngo abari mu isi ntibapfe rubi ariko bahabwe ubugingo budashira. Ndasengeye umwene data umugirire neza, umubohore muri iyi minyororo yamuboshe igihe kirekire, umugirire neza. Abatahuza Mwami wanje bongere bahuze, abatara amahoro bongere bagira amahoro. Urakoze, tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwakoze cyane, turabashimiye, dushimira cyane ariko badukurikirana. Bakomeze bakurikirane ibiganiro bizoza biraca kuri no chaîne yacu, kuko Imana yaduhamagaye ngo tubikore kugira ngo bibohore imitima y'abantu, kuko imitima y'abantu iracaboshwe, ibyindiro by'abantu biracaboshwe. Rero tubahamagarira kwama mudukurikirana kugira ngo mushobore kumva ivyo Imana ibashakako. Dushimira cyane umukozi w'Imana Thierry yatwitavye akatwemera akaduha kaze hano hantu iwe. Imana imuhezagire cyane. Nibaza yuko ntitwasubira kubakenera, muzotwitaba. Yego. Imana ibahezagire. Tunashimira kandi n'uwadufashije kurana n'amasanamu ashobore gushikira abariko badukurikirana, nawe Imana imuhezagire cyane. Amen. Ciao ciao.